Ubworozi bw'inkoko ni bumwe mu bworozi bukorerwa mw'ikambi y'impunzi ya Mahama iri mu buseruko bw'igihugu c'u Rwanda. Abo borozi bagumye baza baragira ubushakashatsi kugira barondere ubwoko bw'inkoko burinda indwara kandi burondoka cane gusumba ubundi kugira bashobore kubona inyungu ntibakore bahomba. Jean Chrysostome Hatungimana, umwe muri abo borozi ubu yahisemwo ubwoko bw'inkoko zitwa Saso, avuga ko ari bwo bwiza kurusha ubundi yaramaze kworora. Ziratandukanye cane n'izindi nkoko. Zifise itandukaniro rikomeye kuko izindi nkoko zifise incanco zagerewe kuva ku musi wa mbere zivuka gushika mu gihe co guta ku mezi 6. Niho urucanco rwa nyuma ziba ziruhawe. Ariko izi nkoko zaho zimacikene bazikoranye n'urucanco rwayo rumwe. Baziha zikivuka ugaca ugenda ukayitunga naho ushira mu banyagihugu zikitorera zikabaho ubuzima busanzwe nk'ubw'izindi nkoko zirashobora kubaho. Nukuvuga rero zifise immunite ikomeye mu mibiri yazo ku buryo ziraresista ku micafu ntizipfa cane nk'uko izindi nkoko zisanzwe zororwa zipfa. Kandi igikurikira ziba nini ushaka kugurisha mu buryo bw'inyama zigira ibiro vyinshi ukaba wo kunguka mu byo warazigaburiye. Igikurikira naco kandi zirata amagi menshi. Iyo ushatse kuzorora nk'izita amagi gusa zisanzwe zitavyara kuko ni pondeze gusa. Mu mwaka w'imisi 365 iyi nkoko imwe ishobora guta amagi 260. Jean Chrysostome Hatungimana avuga ko afise umugambi wo kwigisha abandi barundi n'abanyarwanda baba mu karere ka Kirehe asanzwe abamwo. Afise imigambi yo kuzokora uburyo bwo kumenyekanisha ico gikorwa mu bantu baba hano abanyarwanda n'abarundi ku buryo igihe bazoba babikeneye bakumva byobafasha mu buzima bwabo bwa misi yose. Nzonabemera ko nshobora kubaha n'umunsi umwe nkabigisha ngene baworora. Wanashaka nk'abana ivyo kurya vyo kugaburira gushika mu misi ngana kuntu ko tuzoba duharuranye mu mafaranga. Uburimyi n'ubworozi ni imwe mu mirimo abarundi bahungiye aho mw'ikambi ya Mahama bakora. Inkoko, ingurube, impene n'inkwavu ndetse n'inka vyose baravyorora.